ndabaramukije amahoro kuri mwebwe mwese mwagomwe televiziyo Isanganiro ikaze nigwanyu murano makuru yaranze ino ndwi dusozereye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Muri iyi ndwi haravuzwe cyane ingorane y'ikena ry'igitoro n'ingaruka mbi zitewe n'iryo kena abanyagihugu bayaze na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka bo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bavuze ko barushe muravyumva mw'idonido ryano makuru yaranze ino ndwi. Muri aya makuru nyene turababwira n'ayavuzwe mu ntara ya Rumonge aho havuzwe isubirwamwo ryo guharura imizibukiro ku banyagihugu bakozwe ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 ku ruhande rwa Rumonge Nyanzarake nk'uko Silver Nsanze Rugezi umuyobozi mukuru wa ARB yabishikirije. Kaze mw'idonido ryaya makuru yaranze ino ndwi dusozereye. Ndasubiye kubaramutsa reka duhere ano makuru yaranze ino ndwi mu gisata c'ubudandaji. Abashikiranganji babiri ubudandaji ari kumwe n'uburimyi baremeje ko ihinguriro ry'isukari Sosumo ryahagaritse ibikorwa. Imvo nyamukuru ngo nuko imashini zimbura ibikaju zitoroherwa kubera umwuzurira w'amazi y'imvura. Bamwe mu bashinga amateka barabajije ingorane iryo hinguriro ryagize hari kuri uyu wa mbere igihe abashikiranganji batatu uburimyi uwamagara y'abantu n'ubudandaji barabatumire mu nama nshinga amateka. Umushikiranganji araba ubudandaji yavuze ko abadandaza babishoboye barikuriwe kubandanya binjiza isukari iva hanze y'igihugu. Ni inkuru ya Lidi Gahimbare yari yadushikiye mu nama y'amakoraniro mu ngoro y'amakoraniro. Nyakuba mushikiranganji muri Sosumo ibibazo bihari n'ibibazo nyabaki. Umuyobozi mukuru Irongo yaravuze yuko bahagarikije ibikorwa kubera imvura. Ubwo koko ni imvura yatumye umwimbu gusarura muri Sosumo bihagarara canke arikiricishije inyuma. Uyu ni umushinga amateka Gikeke Pascal abaza umushikiranganji w'uburimyi ingorane zoba ziri mu ihinguriro ry'isukari Sosumo mu gihe bivugwa ko umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro yamenyesheje ko ryoba ryarahagaritse akazi bivuye ku mvura nyinshi. Aha uyu mushinga amateka akibaza koko nimba atabindi byo bavyinyegeje inyuma. Nyakuba mushikiranganji muri Sosumo ibibazo bihari n'ibibazo nyabaki. Umuyobozi mukuru Irongo yaravuze yuko bahagarikije ibikorwa kubera imvura. Ubwo koko ni imvura yatumye umwimbu gusarura muri Sosumo bihagarara canke arikiricishije inyuma. Umushikiranganji w'uburimyi Dodico Prosper aremeza ko imvura ariyo yabujije iyimbura ry'ibikaju kubera ko imashini zimbura ivyo bikaju zibiri ingene zibandanya kubera isi yamaze kunywa amazi menshi. Ikibazo cyo muri Sosumo naho mwavuze muti mbe imvura niyo yabujije la production. Ico kibazo nico imvura irashaka guhagarika ntuzera kampanye kuko ndibuka na jewe nacenda kibaza baranyereka amafoto tragitere zose byanse ko zavansa. Imashini zose zategerezwa kukwegeranya umwimbu byaranse ko zavansa kubera zaca zinyika kubera imvura yareguye ari nyinshi. Byumvikana rero yuko ico kibazo mbere sinakibonye ngaha mu Burundi gusa duheruka no muri Zambia nabonye naho nde barahagaritse la production kuri ico kibazo nyene kuko aziya mashine bakoresha ishitse ahantu isi yamaze kunywa amazi neza amapine aca ateranyika. Byumvikana rero yuko production iciba perturbe ariko ico kibazo c'imvura nico twarakibonye kandi caribonekeje. Umushikiranganji w'ubudandaji nawe nyene yabajije ico kibazo nawe nyene aremeza ko imvura ariyo yatumye igashira hamwe rihagarika ibikorwa. Ariko ku ruhande rw'ubudandaji aho umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere avuga ko abanyamitahe babandanya gukura isukari hanze y'igihugu kiretse ko bagira ikibazo c'amafaranga y'agaciro. Cyo novuga kuri iki c'isukari nuko nta nzitizi zihari. Hariho umubaho yabajije ati mbega ibi by'isukari
bizogenda gute nta nzitizi zihari kuko hari novuga ni importation y'isukari iri libéralisée ubu bishoboye wese arashobora kuza kuzana isukari sahiriza umwimbu hano mu gihugu cacu c'u Burundi kubishobora naho bigasaba kuronka ya mafaranga amva makungu sino nta nzitizi zihari ikibazo gica kigaruka hahandi nuko twese yaba ikigo yaba uruganda Sosumo yaba izo abagwizatunga batandukanye bose bakenera amafaranga y'amadovize kugira ngo bashobore kuja kuzana iyo sukari. Ivyo biruko mu gihe mu bice bimwe bimwe no mu bihe bimwe nyene isukari iboneka bigoranye ahenshi maze ugasanga n'ibiciro vyashinzwe na leta bitubahirizwa. Abanyagihugu baba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko baza baramaze kwiyakira basigaye biyunguruza n'amaguru biturutse ku kubura uburyo bwo kwiyunguruza. Bamwe mu bavuganye na televiziyo Isanganiro bavuze ko uburuhe ari bwinshi ni mu gihe muri ndwi iheze hibonekeje ubukene bw'imiduga yunguruza abantu cane biturutse kwikena ry'igitoro. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanga. Dokari zo kwiyunguruza buturutse kwibura ry'igitoro ababa mu manuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura bahitamwo muri no misi kugenda n'amaguru baja canke bavuye ku kazi. Wari hari nje nabonye kwa ntonze ku murongo kwambara mengo na mabisi nyene meshe karaboneka mu ko mwanya cyabasere kuma ntonze shamarajya n'amaguru nyene kabisa. Cyemvuye muri vere kubera natonze ndabora bisi kubera umvo yuko amazuta ntayo n'amazutu n'igitoro ntaco nahisemo nyene kugenda n'amaguru. N'abanyeshure baba mu manuko biga mu gisagara hagati bavuga ko bitariko biraborohera gutegura ibibazo by'igice ca mbere c'umwaka kubera urugendo bagira. Turagira ingaruka mbi y'uburuhe tuvuye ku ishuri tukateba gushika muhira inzara ikaba nyinshi bica bisaba ko manza kuryama ngasanga umwanya wabaye muke nkaca mvyuka mijoro umva ivyigwa bica bimbana biki. Abagendesha imodokari zunguruza abantu ubu batsibitsi muhira abandi bazehagarika ku bituro bitanga igitoro bavuga ko agahomba ari kanini kandi ko naho batariko barakora leta yoyo igumi basaba amakori. Agahomba ni kanini cyane kuko yabana leta ntishobora kuronka amakori mugabo hari ikintu kimwe kidutangaza ufise umuduga wawe waraguze assurance irahera bo ntubabwira ngo igitoro carabuze meri ya Bujumbura iguma irihisha amafaranga ya stationnement n'izindi dokima zose zikaguma zihera ntuvuga ngo zaraheze ngo nukubera ngo igitoro cabuze ivyo ntubisigurira leta ahubwo leta ikwiye kwiyumvira ko esase maze kubura ko bace baraba ukuntu bashobora kuraba ko izo dokima zaheze muri ico kiringo bakagira ico badufashijemo. Basaba leta gutorera burundu umuti w'ikena ry'igitoro yibonekeza uko kwezi gutashe ibihuha bitarahuhuka. Mwishira hamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo byasavye leta kwihutira gusaba ingurane ishobora gutuma ubushobozi bwayo bwo gukura ibidandazwa hanze y'igihugu bushobora kurenza amezi abiri kugira ikibazo c'igitoro gitoregwe umuti. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe yabivuze kumvo zikena ry'igitoro. Ubwa mbere leta yogira icishikirije kugira ihumuriza abarundi babwira ivyo ari byo kandi babwira ingene biriko biragenda bahumuriza ko atari ibintu bigiye kumara iminsi myinshi kugira abantu nabo nyene ntibashobore guta umutwe bijanye n'izi ngorane barimwe. Ikigira kabiri nuko leta yoshobora gutuma ko abahinga batandukanye ababikozemwo kera ababirimwe ifisemwo abantu batandukanye bakicara bakayiterera ivyumviro ntibaje kwiyugara nabo nyene kuko abahinga bose bo muri leta ni bafite experience bose ngana barakiri n'abandi babuzuza. Ikigira gatatu nuko muri Parseme twe tubona ko inyishu zoba izikurikira. Ubwa mbere ho leta yogerageza ikaraba ico twokwita kuraba ingene yovugana n'abafasha Burundi bagafasha canke bakaka credit yihuta ingurane yihuta kugira amafaranga y'agaciro asigara ari kundwi zibiri reserve do change iri kundwi zibiri
bihinduke n'imiburiburi bayishikane ku mezi 2 canke 3 ikora uko ishoboye kose yakifashanya mu bagenzi yaka credit ingurane yihuta hano ku buryo iki giharo carije bizoshanje ku ndwi 2 kiduge kije ku mezi 2 canke 3 amafaranga y'agaciro akingirwa amamisi aguma aja hanze abantu baja hanze bategetse agabanywe gose ku buryo amahera akingirwa agakora icagenewe kandi bita ko ari produit strategique nk'ibi vyanyene vy'amakarbira n'imiti ikigira gatatu nuko boca bo bashiraho ni circuit d'approvisionnement no kuvuga ingene igitoro cinjira bagashiramwe abandi bantu 3 canke 4 bakaroswa amafaranga y'agaciro babishoboye afise na logistique ikwiye abanyamahanga babishoboye muri aka karere bakaza ibyo gushaka guha abantu kubera ari byo batanze canke bemeye guha umutegetsi kanaka bamushizemwo abigahagarara abarundi nabo bogerageza kugira gestion rationnelle nyene ibihe bigoye abantu bakaraba amadepense non essentielle bakaraba nyene mwese yo kwifata agaheba ibidakenewe cyane. Muri ndwi turiko turasozera haravuzwe ibiganiro vy'amahoro n'umutekano kugwaruka go muri Afrika aho ngo ubukene buhanze ugwaruka go muri Afrika aribwo butuma ruhungira mu bihugu vya Burayi kurondera ubuzima vyashikirijwe n'urongo inama nkuru y'ugwaruka hatanguzwa kuwa 4 mu gisagara ca Bujumbura ku ncuro igira kabiri ibiganiro vy'amahoro n'umutekano kugwaruka go muri Afrika. Umushikiranganje ajejwe ugwaruka yavuze ko kugwiza inyigisho zo gutsimbataza amahoro n'umutekano ari byo vyotuma ugwaruka rugira kazoza keza. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi yabwiye ugwaruka ko go kwitunganiriza imigambi kugira gwiteza imbere. Ni nkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Muri iryo huriro ryatunganijwe ku ncuro igira kabiri mu gihugu c'u Burundi ryahuje ugwaruka rwaje ruva mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika kugira barabire hamwe ingorane zibahanze. Urongoye inama nkuru y'ugwaruka mu Burundi Dr Thierry Ngabire yamenyesheje ko ubukene buhanze ugwaruka rwo muri Afrika aribwo bubatuma bahungira mu bihugu vya Burayi. Ambassadeur Gervais Abayeho umushikiranganje ajejwe ugwaruka avuga ko kugira ugwaruka rwo muri Afrika rugire kazoza keza ari uko izwa inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge mu bijanye no gusimbataza amahoro n'umutekano. Dutegerezwa gukingira ugwaruka no kugwigisha kugendera ubuntu. Ivyo akaba ari byo bintu nyamukuru byo tuma bashikira intambwe yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Ivyo akaba ari navyo kandi byo tuma ugwaruka go muri Afrika rugira kazoza keza. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe yuguruye iryo huriro yahanuye gwaruka gwitabiriye iryo huriro kugendera ubuntu mu buzima bwabo bwa misi yose hamwe no guteza imbere ingabire zabo mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Vous nous avez déjà prouvé Gwaruka mwaratweretse akatari gake ko mufise ingabire zitandukanye bijanye no kwitunganiriza imigambi kandi mugakorera hamwe. Munehe akaryo ko gukeza ugwaruka gwerekanye ingabire zabo zidasanzwe mu kwitunganiriza imigambi. Ico no bahanura nuko mwogira umutima wo gukunda ibihugu byanyu. Ikindi naco nuko mu bikorwa byose murangura mu bikora mushize imbere akaranga mutima ko kugendera ubuntu. Et l'esprit du buntu. Iryo huriro rihuza ugwaruka rwo muri Afrika ku ncuro igira kabiri ryabereye mu gihugu c'u Burundi rikaba ryatunganijwe ku civugo kivuga kiti ugwaruka rwo ku mugabane wa Afrika rufise uruhara ntangere mu gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika. Dusozere ano makuru yaranze inondwi mu ntara ya Rumonge haratanguye isuzuma ku mizibukiro yahawe abakozwe ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 ku gice cyaryo ca Rumonge Nyanzarake. Silver Sanze Rugeze umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB yasiguye ko ibiharuro byisunzwe mu gutanga umuzibukiro byarimwo amahinyu. Iryo suzuma rikaba ryatanguye kuwa kabiri. Ni nkuru ya Jean Pierre Misago.
gushika isaha 10 z'umuhingamo wo kuri uyu wa 12 Kigarama turimo iryo suzuma ry'abahawe umuzibukiro kubera ko ivyabo byakozwe ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge Nyanzarake ryari rimaze kwerekana ko hari amazina 3 aboneka ku ntonde z'abahawe umuzibukiro ariko abitwa ayo mazina batabonetse ku mutumba wa Gashasha aho iryo suzuma ryatanguriye nkuko bivugwa na Sylvestre Nsanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi yararongoye iryo suzuma. Byongeye hari n'abandi bavuze ko baranduriwe ibigazi byinshi bashika kwitongo bagasanga hari n'abadafise icicumi c'ivyo baherewe umuzibukiro. Adatomora igitigiri c'amafaranga abwirizwa kugarurwa mu kigega ca leta yaharuwe ku munsi wa mbere w'iryo suzuma. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi avuga ko ayo mafaranga yose abwirizwa gusubizwa. Nisuzuma rije mu nyuma yaho bigaragariye ko ibiharuro vyatanzwe ubwa mbere ari navyo vyafatiwe ko mu gutanga iyo muzibukiro birimwe amahinyu. Warajejwe ivy'imuzibukiro muri kigo ARB arafatwa arapfungwa co kimwe n'umukuru w'umutumba Mutambara numwe mu bahanuzi biwe nkuko umuyobozi mukuru w'ikigo ARB abivuga akongera ko akagira ko amenyesha ko ibikorwa byo gusanira ico gice bimaze amezi arenga 10 bihagaze bizosubira gutangura hagati muri nzero umwaka uza. Ishirahamwe rijejwe gusuzuma ibikorwa rishasha akavuga ko ryabonetse. Akaba ari no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru yaranze ino ndwi. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha mugira wa Mungu mwiza n'indwi y'ibikorwa nshasha nziza.